Yesu ashimwe. Ndabaramukije cyane bakunzi imbonesha kure ijambo ry'Agakiza TV. Imana iduhana umugisha. Nitwa Aaron Sengiyumva. Ndabakunda cyane kandi ndabishimiye. Kaze mu kiganiro cy'ubutumwa bwiza. Ndizeye wewe ahuri Imana ize kuguhezagirane natwe kandi ndizere ko niwa dukurikirana uza kubona ubwiza bw'Imana. Turakwinginga rero ngo ubuza gukurikirana imbonesha kure ugire s'abonner, subscribe kugira ngo bigende neza. Navuze ko nitwa Aaron Sengiyumva dusangire namwe ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuvugishwa butavangiwe buri mu ijambo ry'Imana. Rero nje kukuvugishwa ko wewe aho uri hose ku mpande zine z'isi Imana iguhezagire. Dusome igitabo cyo kuvayo cyo mu isezerano rya kera. Ibice ni bibiri, turashoma ku murongo wa 23 duhereze ku murongo wa 25. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Iminiho y'Abisirayeli ishika ku Mana. Hashize igihe kirekire umwami wa Egiputa aratanga. Urambabarira. Hashize igihe kirekire umwami wa Egiputa aratanga. Abisirayeli banihishwa no kuba mu buja, barataka ugutaka kwabo batakishwa n'ubwo buja kuraduga gushika ku Mana. Imana yumva amaborogo yabo, yibuka isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana yitegereza Abisirayeli ibona ko bameze. Amen. Iri jambo ni ritoya ariko rije ku buzima bwawe mukundwa ukurikirana no televiziyo. Imana igumugisha. Aba b'Abisirayeli bari baruhijwe n'ibihe barimwo. Bari baruhijwe n'ibihe bikomeye bari barimo. Ibihe by'ubucakara. Ibihe bari barushe batari babona imbere n'inyuma. Ariko kubera bari barushe baraboroga basenga Imana. Bari nk'inyagano muri kiriya gihugu. Aha Bibiliya iravuga ngo hashize igihe kirekire. Nubwo twishimikije aba banyesirayeli, ntabwo aribo turiko turavuga cyane, ariko turiko tuvuga wewe. Hoba hashize igihe kirekire uri mu bibazo bikomeye. Hoba hashize ibihe birebire uri mu ngorane zikomeye. Ugasanga ivyo urimwo bisusa n'ibyo abanyesirayeli bari barimo. Nje kukubwira ngo Imana ishoboye byose. Ni kenshi wagerageje kugira ngo bivemo biranga. Nkuko abanyesirayeli benshi bagerageje, barataka, batakamba. Ubwa mbere ntibumvikwa. Warasenze ntiwumvikwa. Waranakoze ibibazo ibiya. Waranakoze kugira ngo ushike kuterambere biranga. Uko Uwiteka yumviye abanyesirayeli, yumva amaborogo yabo, niko nawe uno munsi niba nkurikirana neza Imana iza kumvira kuvyo wayisavye. Aba banyesirayeli bari nkawe, bari nkanje. Bishoboke kuri mu bihe bikomeye, mu bihe by'ibibazo, mu bihe biteye ingorane, mu kubura uruvyaro, mu bukene, mu gusuzugurwa, mu kuvuga nabi. Ni kuvuga ngo uri mu bibazo utabona inzira. Ni kuvuga amaborogo yawe. Hamwe wararize urabura n'umuntu aguhoza amarira. Hamwe waravuze urabura n'umuntu akugarukaho. Wanashaka waragiye kwitura abahambaye ntivyakunda. Wiringiye canke wizeye abahambaye bo mu miryango yawe ariko ntivyashoboka.
ariko Imana ishoboye byose. Imana yo mu ijuru ntigira nkunzi. Imana yo mu ijuru ntigira oncle, ntigira tantine, ntigira kuze. Mbere no kugira ngo ntiraba n'icubahiro, ariko ikunda umuntu wese. Ni papa wacu, ni papa wawe. Jambo ry'Imana riramubwira ngo niwe se w'imfuvyi, niwe mugabo w'abapfakazi. Uku Abisirayeli batatse, batakira Imana, bararira. Bishoboke nawe ko warize, bishoboke nawe ko waciye mu bihe bikomeye, utakambira Imana kugira ngo ikugirire neza. Nje kukubwira ngo Imana wasenze yarakumvise. Imana watabaje yarakumvise. Jambo ry'Imana rirambwira ngo yama ibangiye amatwi abayambaza. Nizere ko nawe uri kuranyumva ugira ukwizera, nkumenyeshe ko ukwizera ari kumenya gose ivyizigirwa udakekeranya. Muyandi majambo ntuze gushiramwe amakarikire. Imana yacu nta biharuro ikoresha, ariko bisaba gutera intambwe yo kuyizera. Ukizera iyumvise iminiho y'Abisirayeli, nawe ugiye kukumva. Iyumvise iminiho y'Abanyesirayeli bariko barataka, nawe uje kukumva kuri ayo marira yaho, ije kukumva kuri ako gahinda kawe, ije kumva ko ivyo bintu byose ubaburiye inyishu. Navuze ngo Imana yacu ni se w'imfuvyi n'umugabo w'abapfakazi. Yiteguye kukugirira neza. Ariko hari ijambo rimwe yavuze ngo murondere kugororoka, ibisigaye ni inyongera. Wewe uri kurankurikira, wowe warayigororokeye, kuko ari ibintu bibiri. Imana yacu ikunda uwejejwe, kuko nayo ari yera. Mu Gifaransa bavuga ngo il est saint. Bishoboke ko hari ibyo wagiyemwo ukabangikanya, Imana yacu ntiwayibangikanya. Imana yacu irikwije yose. Niyo mpamvu wowe uri kurankurikirana, nimba hari icyo uhagije n'Imana, ariko ukaba kurumviriza iri jambo ry'Imana, witunganye hama ubone igitangaza cyawe. Abanyesirayeli ngo hashize igihe kirekire umwami wa Egiputa aratanga, Abisirayeli banihishwa no kuba mu buja, barataka. Ngo ugutaka batakishwa n'ubwo buja kuraduga gushika ku Mana. Nshuti yanje, ijambo ry'Imana n'ubuvugishwa butavangiwe. Jewe naje kukuvugishwako. Wararize bihagije kugeza naho wiheba, waravuzwe bihagije kugezwa naho wihebura. Ariko bari baravuze barongera baravuga, kuko nta muntu numwe ashobora kwankira umwana w'umuntu kuvuga. Ariko Imana ntiyari bwavuge. Uku ugutaka kwa Abisirayeli kwaduze kugatuga kukagera ku Mana, nawe amasengesho yawe, amarira yawe yaraduze. Guhera uyu munsi araduze agera ku Mana ishobora byose. Bibiliya irambwira ngo umuntu ashobora kurira mu gatondo, bityo ku mugoroba, ariko mu gatondo impundu zikavuga. Niwiteho ku byo wagiye uhura navyo byinshi, abagusuzuguye, abakuvuze, abakubesheye, abakwagirije ibyo utakoze, abakwambitse inkoni ishushe, kugira ngo wihebe umurimo w'Imana uvemwo, agakiza wakiri ukavemwo. Ariko ndaguteye intege, shikama.
navuze ngo Imana ntiraba nkunzi. Petero niwe yabivuze neza mu Byakozwe n'Intumwa 10:34. Aravuze ngo niho nkimenya yuko Imana yacu itarobanura abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo kugororoka iramwubaha, ikamwubahisha n'abandi. Ntiraba uburebure, ntiraba intara uvukamwo, ntiraba aho wavukiye, ntiraba umuryango uvako, ariko uwo yubaha wese agakora ibyo gukoroka iramwemeza, ikamwemeza n'abandi. Ndaguteye intege wowe waciye mu bihe bikomeye, ibihe by'ukwankwa, ibihe byo gutukwa, ibihe by'agasuzuguro. Uko Uhoraho yibutse Abanyisirayeli bari mu bihe by'ubuja, batabona inzira, niko Imana ije kukwibuka. Ukuri kurumva iyi video, niko Imana ije kukwibuka. Uvyemera utavyemera, Imana ije kukwibuka. Hariho undi muntu yari yatawe, bishoke nako waratawe cyangwa ugasuzugurwa. Yari Dawidi. Musi umwe baca barondera kuza guhamagaza abuzuye kugira ngo barobanuzwe abana amavuta. Samuel baramutuma ati none ga Samuel, nta wundi mwana ufise muri aba bose? Avuga ngo hariho kandi, ngo hariho uyundi, ngo ariko n'umwungere. Baravuga ngo ntitujya tutamubonye, nawe ciza kiriko kirakurondera. Hariho abatariko ababuza amahoro, kuko kugira gushika. Ndaguha akarorero ngo icyagiye cya Daniyeli, umwami yarabuza amahoro, araburi itiro. Ndagusengeye Imana abantu baburi itiro ku bwawe, kugira ngo Imana ikwibuke. Umwami araburi itiro gushikaho buraca agenda kubaza Daniyeli ngo Daniyeli, ntaco wabaye? Aravuga ati mwami, ndi muzima, kuko nta cyaha cyambonetseko. Nawe woba waravuzwe bakurenganya utazi n'ukungene vyagenze, ariko Imana ishoboye byose irakwibutse. Yaributse Daniyeli, yaributse Dawidi. Turacari kuri Dawidi. Babaza ngo none ngo nta wundi mwana, ngo hariho umwungere, ngo mugende mumuzane tuza kujya rukashitse. Ubwo nyine baca mu romano z'amavuta. Yari ntabwa. Dawidi niwe haciye bivuga ngo mba narihevye iyo ntabona kugira neza kw'Imana, mba narihebuye iyo ntabona ineza y'Imana. Ngo naho data na mama bonta, ngo Uhoraho azonyitorera. Nivyo byabaye kuri Dawidi. Uba waratawe, uba warahuye n'ibibazo bikomeye, ariko shikama. Uko iminiho y'Abanyisirayeli yaduze dugera ku Mana, niko nisengesho ryawe ngira ndagusengere riza kuduga ikagera ku Mana. Uwundi muntu yari Koroneliya, yari umugabisha wa Sodijana. Arasenga amara imisi nari karasenga, ariko yumva ijwi umumarayika aramumanukira aramubwira ngo Koroneliyo, gusenga kwawe kwarumviswe. Nawe ndakubwiye ngo warasenze kenshi, ufite amasezerano menshi, gusenga kwawe kwarumviswe. Witege igitangaza cy'Imana, witege kukugira neza kw'Imana, kuko Imana yumvise amasengesho yawe, kuko Imana ihindura ibihe, igahindura amateka, ikaguhindurira ubuzima bwawe. Imana iguhumugisha, Imana iguhezagire. Ngira ndagusengere kugira ngo ijambo ry'Imana rigufashe kandi rigushikeho kandi rikunyure kandi riguhindura ubuzima, kuko ijambo ry'Imana ari bwo buzima. Twese nitwe rigenda ko ijambo ry'Imana rihindura ibyase guhinduka. Mana data wa twese, tugushimiye kubuvugishwa butavangiwe ari ijambo ryawe. Sengeye uyu muntu ariko aradukurikirana, yumvise iri jambo ryawe, uragahezagirwa, ntuhabwe icubahiro. Ndasengeye umuntu yari ntabwa,
ndasengeye umuntu yari yarahebwe, ndasengeye umuntu yari yaravuzwe gushika naho yamamara ari ku nsaku ku bwa Tobiya na Sanibalati. Uyu muntu ndamusengeye, uko ariko arafungura ino video abona igitangaza cyawo. Uyu muntu yari yaravuzwe, uyu muntu yari yarondereye iby'akazi arabura, uyu muntu yari yagiye yitura abahambaye ntibyakunda, ariko uyu munsi yituye kuri wewe. Ndamusengeye ngo umwibuke, baba abo nadondaguye cyangwa abo ntatondaguye, umuntu wese aza gufungura ino video umwiyereke, umukorere igitangaza kivuye kuri wewe, kuko wewe witwa gitangaza. Ukora ibitangaza abantu bagatangara, bashika bibaza ati uwo ni Imana ishoboye byose. Turagushimiye, icyubahiro kibicaye bitazoshira. Amen. Imana ibahezagire, mukande subscribe, mupartage kugira ngo message ishike ku bantu benshi. Shalom, shalom, turabakunda.